bakunzi b'ikiganiro igihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Luka igice ca mbere umurongo wa 26 gushika 37 gushika 38 murantunga. Luka igice ca mbere 26 gushika 38 handitswe ngo umutwe w'amajambo ngo Gaburiyeli abwira Mariya yuko azovyara Yesu. Kandi mu kwezi kwa gatandatu umumarayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu gisagara c'i Galilaya citwa Nazareti ku nkumi kwawe n'umugabo yitwa Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'iyo nkumi ni Mariya. Yinjira hari aramubwira ati amahoro, ati na mahoro, ugiriwe ubuntu, umwami Imana ari kumwe nawe. Ariko we ahagarika umutima cyane w'iryo jambo yibaza iyo ndamukanyi ariyo. Umumarayika aramubwira ati ntacu utinya Mariya, kuko ugiriwe ubuntu n'Imana. Umve, uzosama inda uvyara umwana, uvyara umuhungu, kandi uzumwite Yesu. Azoba mukuru, azokwitwa umwana w'isumba vyose, kandi umwami Imana azomuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. Ahangame mu nzu ya Yakobo ibihe bidashira, ubwami bwiwe ntibuzogira iherezo. Mariya abaza umumarayika ati ivyo bizobaho bite ko ntaramenya icitwa umugabo? Umumarayika aramwishuye ati mpwemu yera azokuzako, ubushobozi bw'isumba vyose buzogutera igitutu, nico gituma uwera azovuka azokwitwa umwana w'Imana. Kandi umve, Elisabeti mwene wanyu nawe atwaye inda y'umuhungu mu butamakazi bwiwe, witwa ingumba. Uku ni ukwezi kwiwe kwa gatandatu, kuko ata jambo rivuye ku Mana ribura ububasha. Mariya aramubwira ati henda umugurano w'umwami Imana, bimbere uko ijambo ryawe rivuzwe. Maze umumarayika ava hari aragenda. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Mukundwa uriko uradukurikira uri wenyene canke abadukurikira muri benshi, nkundira ndakwene kaze muri ku kwezi kwa gatandatu. Oh haleluya. Ukwezi, uku kwezi kukubere ukwezi kwawe. Haleluya. Ndavuze ngo ukwezi kwa gatandatu kuze kwitwa ukwezi kwawe, kuze kukubera ukwezi kwawe kwiza cyane. Imana ihabwe icubahiro. Kukubera ukwezi kwiza kudasanzwe, ukwezi kwawe uzoruvuga ngo uku ni ukwezi kwanje koko. Imana ihabwe icubahiro. Mariya yagendere mu kwezi kwa gatandatu. Haleluya. Ntituzi ukwa mbere cyari cyabayemo, ntituzi cyatumye avuga ngo mu kwezi kwa gatandatu, ariko ico tuzi nuko ushitse ku murongo wa 36 yaramubane ngo kandi umve, Elisabeti mwene wanyu nawe atwaye inda y'umuhungu mu butamakazi bwiwe, uwitwa ingumba. Uku ni ukwezi kwiwe kwa gatandatu. Uwitwa ingumba, oh mukundwa, sinzi ivyo bakwise, igishomeri, umugwayi, intabwa, udashoboye, ugize gute, uko bakwise kose, ewe niba barakwise n'umutunzi, uku kwezi kuba ukwezi kwawe. Bisubire bivuga ngo uku ni ukwezi kwawe. Oh haleluya. Kuri vya bindi vyari vyaranse bavuga ngo uku ni ukwezi kwa gatandatu biriko bigenda neza. Imana ihabwe icubahiro. Uku kwezi kuvugwe n'ijuru, uku kwezi kuvugwe n'ubushobozi bwa mpwemu yera, uku kwezi kuvugwe n'ijambo ry'Imana. Imana iguhezagire, witegeye nk'uko Mariya yavuze ngo ndumugurano w'umwami Imana. Uvuga uti Mana bimbere uko ijambo ryarivuze, kuko ata jambo riva ku Mana ribura ububasha, ribura ubushobozi. Imana iguhezagire, witega ibihe vyiza, ivyara umwiza bikubere umuco, ivyara amarira bikubere umunezero, bikubere guhanagurwa amarira, ivyara ubugumba bikuviremo kwibaruka. Oh impundu ziseserezwa iwawe, mu vyawe no mu bawe. Urakoze kudutega yombi, uragahezagirwa, ugira ibihe vyiza hose na hose no muri bose. Amen kandi amen.